abanyeshure barenga amajana 5 bavuka mu miryango ifise amikoro make bo mu mazone yose agize komine Nyanzarake intara ya Makamba nibo baronkejwe ibikoresho by'ishure bigizwe n'amakaye hamwe n'amakaramu n'abarundi baba kandi bakorera muri Mozambique kuri uwa gatatu igenekerezo ry'indwi Myandagaro umwaka w'2024. Bamwe mu banyeshure baronkejwe ivyo bikoresho cyo kimwe n'abavyeyi babo barashimira abarundi baba kandi bakorera muri Mozambique ku gikorwa bakoze bagatera kamo n'abandi bose babishoboye guterera agacumu k'ubumwe. Bakoze kumpa ibikoresho by'ishuri ndabashimiye bizomfasha mu kwandikamwo no kwigiramo. Ndabashimiye umwami w'Imana bahezagira. Turashimye turakengurutse aka gafashanyo mutuzaniye ku bavyeyi batari bafise amikoro akwiye. Nta kuntu twoshobora gushima bukebuke dushimye cyane biteye ubwoba. Turashimiye abatwiyumviye ko kutuzanira aka gafashanyo ko kugira duhe aba bana bazohora uku n'abatari twebwe bazobafashe. Abo muri Mozambique turabashimiye cyane kukigoro bagize ko gudufashiriza abana bo mu Burundi. Twebwe dufise umunezero mwinshi cyane ku banyakabonga no ku bavyeyi natwe turetse n'ifuvyi kuko abo bana n'ifuvyi, ariko dushima cyane ko uyu muntu yama yadufashije iminsi myinshi. Kindi dushima turashima uyu muntu ko ari umuvuka zone nuwi wacu, ariko turashimye ko atagiye mu bihugu vyo hanze vy'abazungu ngo ace yicara. Yagumye yibuka abarundi, yagumye yibuka bene wabo yasize mu gihugu, yagumye yibuka abazone Kabonga. Umutima afise n'abandi bo uronka kandi bo murahurako kuko uwo mutima si bose bawufise. Hari habishikira mu bihugu vya Buraya bakaca bicati twarakwije, ariko we urabona ko aguma twibuka. Dutera kamo rero abantu bose baba batwumva baba bari hariya bogira umutima nk'uwo Samuel afise wo kwama yibuka aho yavuye, akibuka ifuvyi n'abapfakazi n'abandi. Irankunda Maria Goreti musitanteri wa komine Nyanzarake nawe nyene arashimira abo barundi baba muri Mozambique kuri ico gikorwa, aho kandi avuga ko bafise n'ikibazo c'intebe. Komine Nyanzarake ifise urwaruka rwinshi, tukabashimira yuko abavuka komine abavuka ntara mwabonye yuko mwoshira umugambi imbere wa nyene icubahiro. Komine yacu rero ni komine ifise abana benshi biga. Turashimye ku ngabanwe mwaduhaye, ariko ushimye wawongeje niko babivuga. Turafise n'ikibazo c'intebe, ariko ikibazo kijanye n'ibitabo bagize iminsi amashirahamwe menshi atwitaho, ubu ibitabo byinshi biriko biraboneka, ariko ikibazo c'intebe nukuri kiraduhanze cyane. Komine mwoyiba hafi kugira abana bayicare neza bige, kuko umwana ntazotera imbere aticaye ku ntebe. Twasaba yuko nk'abavuka komine abavuka ntara na burya turi kumwe n'urongoye urwego rw'abadiaspora ndundi ku rwego rw'isi ko yo tuba hafi akatuvugira kugira urwaruka rw'Inyanzarake nago rutere ruje imbere. Sabushimike Obede yaserukiye abarundi baba kandi bakorera muri Mozambique amenyesha ko bakoze ico gikorwa mu ntumbero yo kwitabira akamo bama bategwa n'umukuru w'igihugu ko kuza gushigikira mu iterambere ry'igihugu. Akavuga kandi ko bazobandanya gukora ibikorwa nk'ivyo no mu zindi ntara zitandukanye z'igihugu. Twimve kino gikorwa kuva kera cyane. Umukuru w'igihugu yama yaduhimirije cyane kuza kwitabira gushigikira iterambere ry'igihugu mu bisata bitandukanye, ivy'indero, ibisata bijanye n'uburimyi n'ubworozi, bisata by'ubuvuzi, bisata byose bijanye n'iterambere ry'igihugu. Twebwe rero nka Mozambique sije ndumwe nkuko mubibona, murabona ko nabandi turi kumwe twazananye na delegation twaje mu gushigikira bano bana ba mikoro make. Sijya mbere kandi sijya nyuma, tuzobikora mu ntara zitandukanye z'igihugu kugira ngo indero ishika kugira kanovera abarundi bige dukeneye incabwenge uno munsi no mu bihe bizoza
kugira ngo igihugu cacu gishe gutera imbere. Uburyo bwabaye bw'abene igihugu baba kandi bagakora mu gihugu ca Mozambique. Biyumviriye kino gikorwa baravuga bati reka dufashe bene wacu bari mu gihugu bafise amikoro make kugira ngo imirimo yabo y'amashure izigende neza. Uwo yaserukiye abarundi baba kandi bakorera muri Mozambique aratera kamo n'abandi barundi bose baba mu mahanga kuza gushigikira mu iterambere ry'igihugu. Abarundi baba mu mahanga turabateye kamo iyo bari hose kugira ngo baze muri diaspora na karidweruka kwitorera irongwe n'umwuwasa mwindayiragije kugira ngo bashigikire by'umwihariko ibikorwa by'iterambere y'igihugu cacu cy'u Burundi. Birakenewe ko abarundi bose bamenya ko iterambere ry'umurundi ari ryabo, iterambere ry'igihugu cacu cy'u Burundi ari ryabo. Iyo baterereye ifaranga rimwe riza rigira ikimazi kidasanzwe mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi. Kubwa Obed Sabushimike kandi yaserukiye abarundi baba kandi bakorera muri Mozambique ngo bakaba bagiye guhimiriza abandi barundi bose baba mu mahanga kwitangira inyubakwa yabahariwe. Mozambique turabiteguriye cyane. Turi babandi bagiye muri ya diaspora nshasha, diaspora y'ibikorwa, diaspora idasinzira. Iyo diaspora rero kuva no munsi ndagomba ndabamenyeshe ko nka Mozambique turiteguye cyane nabo twazananye guhimiriza abarundi bose kumenya ko ijya nyubakwa ikenewe cyane kugira ngo umurundi wese abo mahanga azoza afise izina amenya ati ndafise aho nshikira ndafise icyo naterereye mu gihugu canje cy'u Burundi muri ijya nyubakwa izoza iduharirwa twese. Muri Mozambique turatekanye, muri Mozambique turi mu bikorwa, turafise ubumwe kandi turi ku kivi. Icegera cy'uburongoye abarundi baba kandi bakorera mu mahanga Odette Nisabwe akaba yakeje abo barundi baba muri Mozambique ku gikorwa bakoze agatera kamo n'abandi barundi bose baba mu mahanga kwijukira ibikorwa by'iterambere kugira ngo bashigikire imbona kazoza y'igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Umunezero udasanzwe ko n'abarundi bo mu Mozambique bazanye amakaye azotuma abana b'igihugu bacu ubwenge kandi nikazoza muri kino gihugu. Twaravuze neza ko muri zino nzego zishasha ni diaspora idasinzira kanatsinda kiretse abo mu Mozambique baje gukora mu ndwi heze naho twaraherekeje abarundi bava muri Gabo nabo kuza gutanga ibitabo mu ntana nziza ya Bubanza. Tukongera duhamagara kandi dutera intege abandi barundi batega icyo barakora kugira nabo baze duteze imbere igihugu cacu. Turize neza cyane yuko umugambi mukuru w'igihugu imbona kazoza twemeze neza igihugu giteye imbere cifashe neza. Mwamenya ko muri ico gikorwa umunyeshure wese yaronswa amakaye 10 hamwe n'amakaramu 4. Ico gikorwa kikaba cyatwaye uburyo bwa baba imiliyoni 12 mu mafaranga y'amarundi.